navyansi jewe ubu nyene Samantha ari wumva ijwi rya jewe ndamutelefona ngo Samantha jewe nyoko nagoma ndagusaba rendezvous cyangwa so warasabye rendezvous yo kuza kuraba unsabire rendezvous bikozwe na jewe apana wewe usaba rendezvous sabira rendezvous jewe oya ntabyo nkoze umunsi mubi je niko rasaba rendezvous mwana navyaye akona gasuzuguro nakagaye kabicana yozo gusuzugura kaguhana ni ariko jewe nenda mukeneye kandi mukeneye byihuta wowe umukeneye haguruka uzogende jewe umunsi nzomukenera nzovaha ani ngufu nyinshi cyane no munzi we nguba Samantha. Hewe. Urati ko akimana mukaba wabiza afise imbaraga. Iki? Kutari wabimbwiye. Je nagitime kindi sinamubona. Mana yanje we. None kugira ubone aravuye kwa muganga. Yagiye he? No gupimisha? None. Yego. Samantha ni namuye mu afise inda y'amezi 4. Amezi 4 yose. Nanje ntara. Mana yanje we. Nukuvuga ko hasigaye ayandi mezi 5 kugira vyari. Jewe Samantha. Ibyo bavuze ko naza mubyari yabize. Rero ngama mubyari. Uratanguye kumvengenya rero none nk'ivyo umviriza rero. Jewe ntunze jewe ndi Samantha. Kana ubwawe ubwo umugenzi wanje uranzi. Ntazigera yivyara. Ubu ntisigaje amezi 5 ngira ivuke. Ntayazovyara. Jewe Samantha mari jewe mpari ntayazovyara. Nayo mezi 5 nzogerageza uburyo bwose ntabwo azigera muvyarira. Ujye wipfukunya vyarya ntazigera yivyara ngo ujye sitakubwiye ndi ngaha jewe Samantha uzoburara hamiriza ndakubwirereye mfiriza. Urafise nimero za kiboko? Ufise. Viriza mu telefone mbwiye ko Samantha kine kwazovugana hari deli nshaka kuguha. Okay sana. Sawa. Hasha ndamu telefona nyene. Nyarutse je numva nacanganyikiwe mu mutwe. Oui, allô? Allô? Vite? Sawa. Ndi Chirore, umugenzi wa Samantha. Chirore umugenzi wa Samantha. Mubwiye ko nshaka ko tuzobona nejo. Okay, tufashikira Chirore. Nashaka ko tuvugana nje nawe ejo. Ejo? Mubwiye ko ari Samantha mukeneye. Mu masaha. Ejo en fin de connaître 17h. 17h? Oui. Reka ndaza kukubwira umunsi Mm. ndaza kukonfirma yuko ibisigaye tubona muri Espanya. Okay, ntacyo nakibaza. Aba tuje tubonera turanye. Muri ville. Okay, nta kibazo. Wambwiye Chirore umugenzi wa Samantha. Ego. Samantha nyene. Ego. Yakaka mudari. Ego nyene niwe nyene. Sawa. Ewe umse ko na telefone. Tavyumva. Agerageze ico tuzobonana. Hama okapfa gundi kagwa yipfukunyira ngo kagiye kuvyara. Kavyara jewe ndi ngaho. Jewe Samantha mpari. Urazi ko yose ko bakorana n'amahera. Ni faranga ifise ikibazo ni baki. Faranga sinzokuba. Chaka mahera. Mahera nzoyagona nuzi ko mahera ajatembuze. Kitabuzi wanje n'amahera. Mana. Ni sawa. Mushinzi. Ejo ndekunda kumubwira nyene. Umushenza gwa ibipfukuye. Ivyinda navyo vyaje gute? We nawe rero unyize. Nyize. Reka. Amafaranga arahari. Umuji. Amafaranga arahari. Chisenzi kuna bagwa ibipfukuye batwara. Jenzi ko jewe Samantha ndi mwiza ari cishobora gutwara. Uje mushenzi cyagenze gute?
kwanza. Nani yawe wanyora umogi cyane. Ntabwo bantu kandi haba ibyo ibyo bafite no mu gihe cy'urume. Banze ngiye kwanga bagenda mu bacu yo kuyigira. Nauja. Shikwa bosi yanga n'ubu. ubwira manza rindire ndiko ndavugana n'umushitsi nahita araza umvise Sawa. sawa Samantha. Mushiko mugabo wari hanze. none ni giki ari hanze nyene navuze ati amanza rindire ndetse kuvuga mama yinjire Nubwo ko mutiti hanze. nisi itegeko natanze itegeko ategetse kuryubahiriza Ntabwo natumvise ngo turavuga. Nyatumvise. twumva gute kandi ari nyuma y'urugo cyane ngira ikibazo jenga bose bagendera ku mategeko yiwanje mfuze icyo nyene n'icyo nyene Wa mugore we. Akazi kawe. Bizoba bikwegera. uratanguye binkwegera iki binkwegera gute Basha nakazi kawe. kubera ndamubwiye ngo agume hanze y'urugo Ndakubwira. ngaha nta numwe afise ijambo bonyene nibaza bose bakazana ibintu vy'uburofa bose nzobasohora hanze Sawa. Samantha. Ya. Hari unjuza wiruka mu nga. abagenda gakunda gasire Nabwo mutama. Shibazo n'ubujya bwawe n'umuntu ntabwo nge babagira. Ushobora kubyemera na gato ushobora kubyemera ko umugore wawe yokwanga ko no kwinjira ngaha mu rugo rwawe kubera iki kubera ko ashobora kunyangira umugore wawe kubera iki namba ari Samantha kubera ko ashobora kunyangira jewe akabuza umukozi ngo jewe sinyinjire ngaha kwa musaza kubera iki Nibiki wowe kwanza ko. oya je ushobora kubyemera ako nakagaye kabi jewe ashobora kunyangira jewe ukanyangira kwinjira ngaha None we kere. None niyo ni ndero cyane. oya nwivugisha uko nawe nwivugisha uko sibyo ushobora kunyangira ngaha we niwasanze ngawe niwasanze ngawe We Keza. Iyo ni discipline ni biki? Iwanje. Nalukunda musambu terapiyo tirwa. ndakuramuse mu biki Hewe. ndakuramuse mu biki nukuri byambabaje n'ukuri byambabaje Ushaka gusoma ukora byinshi cyane hewe ndakutubite cyane ndakweretse uwo utagira discipline yo chef ngo kwanga numvire ndakubwira nimba wahazi kuba ngaha urumva nimba wahazi kuba ngaha funza byawe ugende kwandika urumva genda ukunda kamera kawe ngaha umucyo w'umuntu uzeni rero sivyo kandi kukubona ngayi wanje sivyo genda kwandika kwa chef la kumbavu bavu ukandi ibyo kura mu mfuko byanje hawo sega mutagira ingero sheri polisani jina barakubwira nta muntu azoko ahandi bazokora je sinzi impamvu banyanka nigiki je nabako ahandi nakubwiye ni bazokora zofuma nirukana n'abakozi bose nagaragaje kubitaho kuganiriza neza tabizi wowe utekana anda Samantha. ndamufashe mu biki none ko musaza ndashaka kumenya ubona ko umusaza we ari imiti yariye burya umusaza we kera ukwiye wase ariko yarameze burya ni wowe umufasha wenyine ni wowe umufasha ndeka nibiki wewe ndeka
Umufasha kwiye. Uragiye sister. Samantha. Hello, Kiboko. Nimore. Mbeza leo. Urazi kumwe jembe nzero ndabaye giri kumwe nkamunda, kigiri ko bane mutekano nande. Atangora nege, atamusanisho. Mbeza leo. Jiro ayize neza. Singomba ko bisarisha ukabyumva to. Singomba ko bisarisha ukore na tekinike yiza. Gatekinike na kwigisha kukanwa yibuka. Sishaka gukoresha imbunda, gukoresha imbunda. Gukoresha tekinike ya kwigisha. Kandi ubikore kabisa wana. Nibanganye ntangere mu musizi nyine handi kimenyekana. Bashobora kumva tayari. Sawa. Bohama ejo ningiraho ndi sindi disponible ndaguha umuco wose kumenya ejo cyo komba na ireshe induction. Sawa. Amakuru umva ko kwakira ko jewe ngize byose anyumba nkama jana sa ndamugisha mtegetse kukomenya bo ama bamujya Samantha ntagira ikibazo jewe kwakira kandi nta kibazo nakogwa icyo ashaka cyose kumukorera mugira ntagira ikibazo icyo ashaka cyose nakimukorera kwakira ko ntagira ikibazo jewe mvuze n'ijana umva nakubwire kandi nakubwire kandi tuba twemye atashora mu akarimi kazi iyi dosiye uvuze twese yaduhitana burundu turagenda twese aho nukuri kumahana akarimi Samantha. Mbegi unyifata n'inyabakira. Kama masamani. Ntabarasha reka. Nibiki? Ibyo ngaha byandambiye kabisa. Ibintu byo ngaha birandambiye sinokubesha. Habaye iki rero? Reka. Igiki cyabaye? Habaye iki? Nta mahoro tuzopfa dusuye kuronkana umwana w'umukobwa ngo ni Samantha. Urazi ibyabaye? Neza Samantha araritoye kujya duteye umuzikuru ataye na mushikiwe aramurungitse. Aha mushikiwe ari ngaha yarize kubashika ngaha aha mu buriri sinkoma simvuga reka mutamareka jewe sinokubesha twaravyaye akaziri ariko uyu mwana mukobwa tuziye nabi mana yanje we none ibyo bintu biragutangaje birantangaje nyene umuntu yirukanye umwana wiwe yakwiye mu nda yivyariye mukama we yone no kwirukana mwene wabo urumva ujya mwana we yavuga ngo n'umwana aje kubana nabayi nakurira base kuri uko tumukunda kugira ngo ntituzokwame tujiwe ngo turondera umuzukuru je nuko nari nabifashe ubu rero mbonye ko yirukanye na mushikiwe niyo nciye mbona ko rijya sema ry'umugore rijya seseme yo ndakubarire jewe nibihereya ndakubwiraga muta je mucangenda jazofuma nkura ko impuza zitabagure ashaka nige ashaka yice ashaka te mukuzimu muga mucangenda dufatanye sinzovyemera kumwana navyaye unya mugore no kuri kwimana n'umusazi je sinzi ko akomeye cyane muta ndakubwiye Samantha yararuzwe ombire ndakubwiye nta kamaro kuza gutera induru hari urumva iciza rero nkora iki twomutuma ko kaza ngaha ujya n'ugitumwako tukamuhanura umuntu akubwira ngo saba randevu mu kwinjiriwe ubona wo kimutumako
ega dusike turi banciye aha turacara abantu imbere yiwe umuntu ashaka kugerageza no bugira kabiri tukaraba ko bikunda umuntu ashaka guhamagara umugore ngo yamwisende marayika yamwisende ngo nigo ngo mwamikazi abami baheruka ryari reka umuntu ashaka guhamagara umugore ngo numwamikazi umuntu ashaka kumbwira je ngo nisabe randevu uyo n'umuntu agihamagarwa ngaha muri banyarucari muri tujya tudakaravye imbere yiwe jewe icyo se nakikwemereye jewe nzogenda ariko nagomba tubanze tugerageze oya reka byanse dufata ingingo geziyo nawe niba mushigikiye bizogusha jewe sindota ndamuhamagara sindota ndamwisemba jewe nzogenda iwe icyo nakubwiye nicyo nzokora kandi nicyo nyine ibisigaye bicaho bigomba duhejeje tuvane none ko wasi impanuro yanje uragenda azimenya icyo muzohura nacyo acike umugabo wujya mugore aguma nabe wo muryango biwe gose hanyuma jewe nzimenya urumva nzobaho kwimana ibigomba nakarasi nayibayeho kubwiwe cyane nayibayeho kubw'Imana ibishaka ziya nguvu nakoresheje niko narondera amahera kumwigisha nizo zokoresha ujya mugongo nakoresheje mu kumuheka uyu mugongo wavunitse nuko namuheka Imana izovuna uwiwe incuro igihumbi mbesa jewe nzogera kandi nzokwereka wewe uraguma ntuzonkurikire uzoguma haje nzokwijana kandi uzoraba kaje kwirondera akazi umunirira niwagenda uzugabe biragusha wowe uraguma haje nzijana kandi nzigwanira ukawucana uwo muriro uzomenye nuwota yego intumva niko imeze Samantha. Bose. Mbona umenga mewe neza. Uti. Tutameze neza abere. Mutu. Bose ndabona hari cyahindutse kwezi. Cyahindutse. Kiki. None bose umutu uri kuwameneka. Ubusanzwe je ndagomba ndagucishe ko kumanya gutu gatoya gusa. Papa kumwiza. Ariko yarameze kera. Nawe yumva umutwe umujya. Yego. None ugize igituma umutwe umeneka bose. Imiti bose. Imiti y'abaki. Nje ndashaka kukurondera umuti wo kwibwisha bose. Umuti wo kuruka. Isa none wibikinduka ndugiriki. Ndumva ko komera ku mutwe none umutwe no kuruka bijya nahe. Bose. Umviza kandi nakubwiye bose. Umuti wo kuruka. Je umugozi wanje nanjye warangufasha ibintu byinshi. Ndashaka kuguha umuti wo kuruka. Ndashaka kubigufashamo. None wowe umuganga we bajyari gukora mu by'imiti nakubwiye ko nawe ariko yarameze. Kashari kabera ndeka kwanza bisa kwanza reka. Nimba nameze neza shaka reka. Umuti wo kuruka bose. Bakagenda bisa abantu.